Nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nguhakaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwaramutse neza cange mwiriwe neza bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uyu munsi wa mbere w'ino ndwi, igenekerezo rya 13 z'ukwezi kw'icumi na rimwe umwaka ni 2023. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi ndaguhaye ikaze nanakwipfuriza kubandanya uraroranirwa no kugira umunsi mwiza, ndetse yewe nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye. Ico utegerezwa gusa nta kindi ni ugufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako, hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende, ibibatohoreza hama ikabibashikiriza kamwe ku kandi mu buryo butosoye kandi butomoye atana kamwe kavuyemwo. Ese ururimi CNDD FDD yumva abarundi twoba twararutahuye? Haraciye imyaka irenga 18 umugambwe CNDD FDD ushitse ku butegetsi. Mu kuhashika ntivyaciye mu nguvu, ahubwo habaye ibiganiro vyashitse ku masezerano y'i Arusha mu mwaka w'ibihumbi bibiri yo guhagarika ingwano hamwe no gutunganya amatora yo mu mwaka w'ibihumbi 2005. Mugabo kuva aho bashikiye ku butegetsi baribagiye uko bahashitse baca biha ivyo gutera ubwoba abarundi. Bamwe baricwa, abandi twarabuze irengero ryabo, abandi nabo barangajwe. Inguvu nizo zikora gusa ku ntwaro ya CNDD FDD, mugabo ico bibagira nuko izo nguvu bakoresha arizo nyene zizobakurako. Muti gute rero? Inguvu ntizishobora kuba izumwe. Iyaba inguvu zishobora kuba izumwe hari intwaro zitovaho. Inguvu ziri ubwoko bwinshi, mugabo uko ziri kose zirafise iherezo. Mwe mwibaza ko ari kubera iki abanyamerika bavuye Afghanistani? Mwoba mwibuka ukuntu Uburusiya nabwo nyene bwavuye muri Afghanistani? Ako ni akarorero k'ibihugu bifise inguvu z'ibisirikare zidasanzwe kandi zigizwe n'ibirwanisho biri mu vya mbere bikomeye. Ariko murabona ko bataye bakomoka. Tugaruke i Burundi, ninde yibuka CNDD FDD ikiri mw'ishamba aho itashobora no gufata umutumba? Ico gihe havurwa ko igisirikare c'aba ex-FAB ko cari gikomeye gose, ariko vyarabonetse ko intsinzi iciye mu muheto idashoboka. Mugabo amaherezo abo barwana nibo baramutswa igihugu uno munsi. Sinzi ko mugabo boba barahakuye icirwa. Inguvu zirafise ibintu zishobora gutorera inyishu n'ibindi bidakunda. Ikindi naco nuko iyo inguvu zikoreshejwe mu gutorera inyishu, ibikurikira bitegerezwa kuronka inyishu bidaciye mu nguvu. Raba intwaro zaje biciye mu nguvu, ico bihutira ni ugushiraho intwaro rusangi. Ivyo navyo mu kubishikako nuko amatora iba ariyo nzira yo gushika ku butegetsi, ari nayo nkingi y'intwaro rusangi. Ariko intwaro ya CNDD FDD ibiyigoye vyose haca hakoreshwa inguvu. Uno munsi haba mu nama nshingamateka, mu butungane, mu bikorwa vyo kurongora igihugu vyose hakoreshwa inguvu. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye abarundi ntibasiba kumva yigamba ko hari generale canke aca imigani y'ibikoko bikomakomeye nk'intare. Ico gihe aba ashaka kwerekana ko yoba ari umuntu akomeye. Muri CNDD FDD niho bakunda kuvuga ibintu ngo hongora injavyi canke ngo tera inda abakeba, tutibagiye n'ibindi ngo pingura ipingu. Ayo majambo rero niyo aranga umugambi wa CNDD FDD, kandi nta gitangaza kuko kuva ushitse ku butegetsi nta kindi uzi gukoresha hatari iterabwoba canke inguvu. Kandi n'abiyegereza CNDD FDD canke abanywanyi bawo nabo nyene izo nguvu zihora zibakorako. Inguvu rero ziraronderwa, kandi kenshi na kenshi uwudafise inguvu uno munsi si ukuvuga ko ejo atazozironka. Aha nashaka rero kuvunira akagohe CNDD FDD uno munsi niba bafise ikirindi, ejo kizoba gifise abandi. Uti none ikirindi kizohindura ukuboko ryari?
benshi mu Barundi basa n'abihebuye ariko ikirindi caratanguye kwiyaka CNDD-FDD naho yoyo itavyemera. Ikivyerekana ca mbere nuko uno munsi CNDD-FDD idashobora gutegura amatora meza kuko irazi neza ko yoca itsindwa ubutarariye. Inguvu zo mu matora zarabiyatse. Ikindi gikomeye nuko inguvu za gisirikare CNDD-FDD yibaza ko irusha abandi itagira namba. Tubibutse ko ubu Uburundi bufise abasirikare barenga ibihumbi bitatu muri Kongo, hakiyongerako n'ibindi bihumbi nk'ivyo vy'imbonerakure. Nta kindi cabajanye muri Kongo, bagiye guhiga no kurondera abarwanyi ba Red Tabara, ariko ntibibuza yuko abo barwanyi bakora ibitero ku butaka bw'u Burundi. Muri Kongo vyaranse ko batuza iyo mirwi yafashe ibirwanisho. Ikindi nuko no mu gihugu binurwanurwa rwose ko ubu abo barwanyi buzuye kandi biteguye gutera bimwe bikomeye. Ikigira gatatu cerekana ko inguvu za CNDD-FDD ziri ku muhero kandi zigeze ahatemba, ntako batagize kugira babuze amashirahamwe y'agateka ka zina muntu, amaradiyo yigenga canke ico bita societe civile gukora mu Burundi. Ariko vyarayinaniye, ahubwo ubu izo radiyo canke amashirahamwe aharanira agateka ka zina muntu niyo asigaye atabariza ba bategetsi bakomeye bariko barahohoterwa nka Bunyoni yahoze ari umushikiranganji wa mbere, canke imbonerakure zihohoterwa n'ubutegetsi bwabo. Ni vyinshi vyerekana ko ikirindi kiriko kirahindura ukuboko. Barundikazi nimwihebure kandi mumenye ko iyi nguvu namwe mwize kuzirondera buke buke kandi CNDD-FDD iriko iratemba, nimubandanye. Bisabwa rero ko Abarundi twitanga kurusha mu gushigikira abo bose bari mu rugamba rwo kuzana intwaro nziza. Ingufu rero turazifise kandi tuzikoresheje neza CNDD-FDD ntizomara kabiri. Imyaka 18 mu bucakara irakwiye. Ino nkuru nkaba nyisomye neza na neza nk'uko yanditse ku rukuta rwa radiyo Haguruka, ikaba yaranditswe na Jean Charles Nshuti. Ngaha akaba ariho nsoreje ino nkuru yari ndende. Nayo mu yandi makuru hariko aravugwa nuko mu ntara ya Cibitoke hari abakiri bato barenga 10 basambanijwe ku nguvu mu kiringo kidashika ukwezi. Abigeme bakiri bato n'imiyabaga idashikana imyaka 15 barasambanijwe mu makomine 3 hagize intara ya Cibitoke mu kiringo c'ukwezi kumwe gusa. Hakaba haharurwa abasambanijwe barenga 10. Umwumvikano hagati y'imiryango y'abasambanijwe n'abakoze ubwo bubisha, igiturire mu butungane biratuma iyo ngeso yo gusambanya abana bakiri bato ibandanya. Abatari munsi y'11 barasambanijwe muri ayo makomine 3 kuri 6 agize intara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu mu kiringo kidashika ukwezi. Kubw'amakuru duhabwa n'abaharanira agateka k'abana, basambanijwe n'abana bakiri batoya bafise hagati y'imyaka 9 ndetse n'14. Ayo makuru nyene akaba avuga ko komine Bukinanyana iza imbere y'izindi zitandatu, igakurikirwa n'Amabayi ndetse na Murwi n'abantu 32 basambanijwe ku nguvu. Abikekwa ni imbonerakure, ni ukuvuga abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, abimba inzahabu n'abanyonga amapikipiki canke abigisha bataye akaranga k'umwuga wabo. Uko akaba ariko bivugwa n'umwe mu baharanira agateka k'abana. Ikibabaza abavyeyi n'amashirahamwe aharanira agateka k'umwana mu Cibitoke ni ukudahana bikikuje dosiye y'ubwo busambanyi bwibonekeza, mu gihe yari yafatanywe itonga ariko asambanya umwana w'imyaka 14 mw'ihoteri, acirirwa gupfungwa imyaka 20 n'ubutungane. Imbonerakure yasohotse ibohero rikuru rya Mpimba, ni ukuvuga i Bujumbura mu mugwa mukuru w'ubutunzi, inyuma y'umwaka umwe gusa. Uko akaba ariko umwe mu barongoye amashirahamwe aharanira agateka k'abana mu ntara ya Cibitoke agaragaza umubabaro. Haraheze hafi imyaka 10 ibiturire bihabwa abacamanza ni vyinshi. Ivyo biragabanya ubwizigirwa ababuranyi bagirira ubutungane ku ngingo zifatwa mu manza zijanye n'amabi afatiye ku gitsina muri rusangi, no gufata abakiri bato ku nguvu ku buryo bw'umwihariko. Nk'uko umengo ntibikwiye ukumvikana hagati y'abakora ayo mabi n'imiryango y'abakorewe,
y'abayakorewe birahagarikirwa n'abajejwe intwaro ku rwego rwo hasi. Uko akaba ariko bivugwa n'umwe mu bajejwe ayo mashirahamwe. Nubwo biruko ariko bamwe mu bavyeyi ntibareka gukurikirana abasambanije abana babo mu nzego zibijejwe. Akenshi bagira ibibazo vy'uburyo canke kuronka ababafasha kuburana, canke hari igihe baterwa ubwoba bagahava baheba gukurikirana izo manza. Muri komine Murwi, imiyabaga ibiri yo mu mugambwe uri ku butegetsi bari bapfungiwe mu gasho, bararekuwe ku gitsure c'indongozi z'uwo mugambwe kandi bari bafatanywe itonga bariko barasambanya abana bakiri bato babiri, bose bari bafise imyaka 13 mu ntango z'uku kwezi turimwo. Uko akaba ariko bishimangirwa n'umwe mu bavyeyi afise umwana yasambanijwe ku nguvu. Umushikirizamanza wa Repubulika yegamiye sentare nkuru ya Cibitoke akaba yemeza ko amaze kumva ayo makuru, ariko akamenyesha ko ata muntu n'umwe araja kwitura ubutungane. Mu nama y'abarongoye ibisata bitandukanye hagati muri iyi ndwi, Buramatari ku ruhande rwiwe yasavye abo bakorana guhagarika burundu ingeso yo kumvikanisha izo mpande. Yahamagariye abarongoye kwitura ubutungane ku vyaha vyo gusambanywa ku nguvu. Kareme Bizoza aragabisha uwujejwe intwaro wese ku rwego rwo hasi, abapolisi hamwe n'abakozi bo mu butungane ko ibihano bikomeye bitegekanijwe kuri bo mu gihe bazofatwa mu biturire no kumvikanisha abantu muri iyo dosiye yo gusambanya ku nguvu abakiri bato. Ngaha akaba ari naho nsoreje ano makuru nari naguteguriye, ariko aravugwa mu bisata bitandukanye irya nino mu gihugu c'u Burundi. Utegerezwa gusa gufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyonda ko hama ubandanye urashikirwa n'amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ugire ibihe vyiza.